gusenga ntago ari ibintu biryoshe cyane, biravuna, ariko igituma bivuna ni kubera yuko bizana resultat zikomeye kandi zihambaye cyane gose. Iyo umuntu adasenga ntabwo ashobora kuronka kunesha. Umuntu aronka kunesha kubera ko yasenze. Shalom, shalom, shalom. Amahoro ya Yesu Kristo abane nawe. Nitezuwera niwe kandi mwongeye kubana mu kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Turabashimiye cyane ku buryo muriko muragaragaza urukundo, mukunda Imana, mukurungikira ubutumwa abandi, mu gufyonda like, mu gufyonda share, mbere cyane share mu gupartager abandi ubutumwa bwiza. Amahoro ya Yesu Kristo abe kuri wewe, umugisha uva ku mwami wacu Yesu ubane nawe. Amahoro y'umwami atangwa na Yesu Kristo abe kuri wewe. I'm so happy, ndanezerewe cyane gose. Rero uyu n'umwanya w'ikiganiro ubushobozi bw'ijambo cyangwa se power of the world. Ntago tugenda kure cyane y'ijambo tumaze iminsi tuganira ko, ndazi ko hari benshi cyane bamaze iminsi banyandikira bambwira ko bwabafashije iri jambo two turaganira ko no mu bo basanzwe bakurikirana ubutumwa bwiza kwijanye n'amaudio dutanga buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu. Benshi barambwiye ko byabakozeho kandi byabahinduriye ivyumviro ku rundi rugezo. So nawe ndizera ko riza kugufasha ubane nanje. Tuko tuganira ku isengesho, a prayer. What's a prayer does? Ico isengesho rikora. Mwami Yesu natufashe cyane. Ku munsi wahera ubwo duheruka kuganiraho nahereje ahantu nariko ndavuga nti iyo ba waruzi inama abadayimoni mbi bafise ku buzima bwawe wategezwa kubura umuntu asenga cyane. Iyo ba waruzi satani uko akwanka nuko atagukunda nuko arari ijoro n'umurango kugira ngo ashobore konona ubuzima bwawe, you should be a prayerful person. Wategezwa kuba umuntu yuzuye amasengesho kandi asenga. Hari inama mw'isi mpemu bashobora gutegura bakavuga ni uyu muntu mu mwaka 2029 cyangwa se 2030 cyangwa se 2040 bivanye n'igihe runaka Imana yateguye kuzomara hano ku isi. Bavuga ngo reka dutegure inama mbi yo kumugirira nabi. If you don't pray, nutasenga, inama mbi z'umwa satani uzozigwamo kandi zitatanye ubuzima bwawe, zonona ubuzima bwawe. Hari inama mbi satani afise zo gutwara abawe, zo gutwara umunezero wawe, zo gutwara ubuzima bwawe, zo gutwara famiye yawe, zo gutwara uruvyaro rwawe. So you should pray. Yesu igihe yadugana n'abigishwa be ku musozi yarababwiye ni ntago Yesu wewe yarafise amaso y'imwemu. Imana ikumera amaso abone ko hari ibintu runaka satani ariko arategura bitari byiza ku buzima bwawe. Ni ijambo twasomye ko mu Bitesalonike igice cyaho, Abitesalonike ba mbere igice cya 5 ku murongo wa 16 na 17 bavuga ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba. We should pray always. Prayer ni isengesho, ni kigwanishwa gikomeye mu Kristo ategezwa gucontaininga, agatwara kandi akagendana. Yesu arababwira nti ntago mushobora kuruha nanje nijoro rimwe musengana nanje cyangwa se muri kumwe nanje ijoro ryose ngo musengane nanje mwarushe. Ariko Yesu kwera ko wewe yarafise amaso abona uko aza gukubitwa, uko aza kuremerwa. Naravuze muri video heruka ndavuga nti Yesu wewe yabona uburemere bw'igeragezwa agiye guhura naryo, atangura kumanuka mu kwizera, atangura kumva ariko aragira ubwoba. Ndavuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri uragize ubwoba, watinye. Umubiri wari ufise high voltage y'uburemere cyane uza kubabazwamwo, ariko imhemu yiwe nayo aravuga ngo kugira ngo uyu mubiri wanje uhere ubwoba bisaba yuko nza gucharginga ukwizera kwanje, kandi nta handi nza kugusharja ukwizera kwanje, ndagusharja biciye mu gusenga. Mu gusenga niho nza gusharja ukwizera kwa attention. Ugusenga kwejejwe, ugusenga kuri ko mutima wejejwe kuratuma go provoka reaction y'ubushobozi n'ibitangaza by'Imana kuza mu buzima bwawe, Imana ikagukomeza. Yesu ahejeje gusenga yarakomeye, aca yumva yuzuyemo izindi nkomezi. Avuga ngo nta kindi cyanzanye hano, I have to do it, kugira ngo benshi baze baronka ubuzima, benshi baze batabagwe. Jewe nawe uyu munsi tuzobe dutegurirwa ubugingo budashira bwo kuzobana n'umwami Imana mu ijuru. Turasenga kugira ngo duhabwe kunesha icyaha, turasenga kugira ngo imitima yacu ibe connected n'ubwiza bw'Imana, turasenga kugira ngo twezwe kandi dutunganywe gose. Rero Imana igushoboze gusenga, nturambirwe gusenga. Gusenga ntago ari ibintu biryoshe cyane, biravuna, ariko igituma bivuna ni kubera yuko bizana resultat zikomeye kandi zihambaye cyane gose. Iyo umuntu adasenga ntabwo ashobora kuronka kunesha. Umuntu aronka kunesha kubera ko yasenze. Imana igufashe cyane, Imana kandi igushoboze, Imana ikwambika imbaraga, Imana igushoboze ku rundi rugezo rudasanzwe. I want to pray for you kugira ngo Imana
kwambika ubundi bubasha, iguhereze n'amavuta mashasha, igusubizemo n'inyota yo gusenga, kandi Imana ikuduze ku rundi rugezo, yugurure n'amaso ya y'imwemu ubone no gusenga ubigire umugenzo. Mana ndamusenga uyu mwene data, yuzure agakiza kawe, yuzure inkomezi zawe, yuzure imbaraga zawe, yuzure amavuta yawe, umukomeze, mwuzuze ubushobozi, mwuzuze inkomezi, ahinduke icaremwe gisha guhera uyu munsi mu izina rya Yesu. Akoreshwe ibitangaza n'ibimenyetso biciye mu gusenga, umwuzuze imbaraga, umuduze ku rundi rugezo, umuduze ku yindi nkomezi, umuduze mu yandi mavuta adasanzwe, ahinduke umuriro uturira kandi utwika, agendagende ku rugero rudasanzwe. Mana ndagushimiye ko ugiye kumukomeza, umuharire ku bw'intege nke, mwezi kandi umutunganye, mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Shalom to you.